bakunzi mudukurikirana kuri televiziyo yacu Ikiraro TV, tungere tubahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutumbereye. Uno musi nagira tuyage gatoya ku vyerekeye iterambere ry'abazungu. Isi turabona hari turafise abazungu, turafise abirabure. Reka turabe neza, turavye abazungu, abantu ahanini bava hariya mu bihugu vyo mu Burayi, turabona ko bateye imbere cane gose. Baragerageje gukora ibintu bihanitse, ibintu vy'ubuhinga ari navyo mubona turakoresha uno musi, telefone, amateleviziyo, bidufasha mu guhanahana amakuru, kwiyunguruza, imodokari. Nagira turabire hamwe ahanini mbega bobo ubwenge bafise, n'ubwenge nyabaki. Mbega twava tuvuga duti abazungu n'abirabura bafise ubwenge butandukanye, Imana yabaduhaye ubwenge butangana. Benshi barakunda kwibaza bati abazungu bashobora kuba bafise ubwenge buri hejuru cane y'ubw'abirabure, abandi bakavuga bati ubwenge burangana. Ariko je nibaza ko Imana umuremyi wa twese yoba itarenganije umuntu n'umwe, ishobora kuba yaduhaye ubwenge bungana. Dushobora kuba dufite ubwenge bungana, ariko hagatandukana ingene tubukoresha. Kubwanje nibaza ko hatandukanye ingene tubukoresha. Reka turabe rero ingene iryo tandukaniro mbega bo babukoresheje gute, byavuye kugira ngo bakoreshe ubwenge hama bashike kwiterambere tubona bageze ko gutindaho. Nuno munsi natwe ibyo twiko dukoresha iterambere ryavuye iwabo. Muri kumwe na Murerwa Zénon abashikiriza ikiganiro, tumwe kubaha ikaze mu biganiro byacu kuri Ikiraro TV. Nako ndavuga nti rero mu bwenge Imana yaduhaye dushobora kuba tubukoresha gutandukanye, ariko bukaba bungana. Dushobora kuba dufise ubwenge bungana, mugabo tukabukoresha ugutandukanye. Ivyo navyo kubwanje ndibaza ko biba bituruka ku hantu aho Imana yadushizeho, yaturemeye. Urabona ko yaremye isi, ko isi bayitwereka yuko ari umubumbe. Mu mpande z'isi rero ntihameze kumwe. Hamwe turasanga hatekanye, hameze neza. Tufate nko muri Afrika yacu, turabire nko kuri buno Burundi bwacu, hariho ibiza byinshi tudakunda guhura navyo. Ibiza, ibihuhusi bibomora amazu, ibinyamugigi babomora amazu ko tukunda kubibona mu bindi bihugu hanze, mu Buyapani cyangwa mu bindi bihugu, aho ikintu gishobora kuza kigahonya, kigabomora igisagara cyose, abantu bagahona. Tugahene wacu turabibona cyane. Umwuzure ukuza ugatwara abantu benshi mu modokari, ibisagara bikanyika, abantu bagahwera. Twebwe naho bishikase cyane canke ubukonje, ico twita hiver. Twebwe hano iwacu nabifise. Iwacu Imana yadushize ahantu hari ubushuhe bujanye n'umubiri ushaka, ku buryo naho kwirarira hanze uri gusa atanakimwe woba. Uribonera mu bisagara bimwe bimwe, aho ubona abantu bagenda bikoboye nka za Bujumbura, ukabona abakiri bato biyambariye uduhuzu dusanzwe, umubiri usa nk'uri hanze wose kubera dufise ubushuhe. Ariko mu bindi bihugu barafise ingorane yo guhura n'ubukonje burenze cyane, uti nabo baja munsi ya °C gusa, bakaja munsi, bakaja muri moins. Umva ni ingorane bategerezwa gukoresha ubwenge kugira ngo baronke ingene bashobora kubaho aho hantu, aho usanga mu mazu yabo kugira ngo ubushuhe baburonke bagenda gukoresha electricité, bakoresha gaze kugira ngo bashushe amazu yabo. Twebwe hano iwacu nta bihari. Ni ukuvuga rero nta kuntu twari kumenya ubwenge bwo guhingura gaze atari cyo tuyikoza. Ubushuhe dukeneye burahari, usanga buri kandi Bujumbura. Noneho mu gihugu cyose nk'aho Burundi, u Rwanda n'ibihugu byinshi bya Afrika, nta muntu muzigera muvuga ngo yishwe n'ubukonje. Ni ukuvuga rero ubwenge bwo kuzokora
gaze yo gushusha ikibanza urimo kugira ngo ushobore kumererwa neza, iyo mbeho ushobore kuyirukana utirwa burondera iki. Ariko gusa hariho ubundi bwenge twadukwiye kumenya. Murabona kera turumva amakuru tubwira yuko abami bacu batwara ibintu byacu barakenerwa kwiyunguruza. Byaraboneka ko bari bakeneye ikintu ngo kwiyunguruza ko kishobora kunyarukana cyangwa bagendere hasi bagaca bifashisha abantu, ugasanga ari umwami baramurerura. Bijya kumurerura byaboneka yuko bari bafite ikindi cyumviro cy'ingene hoboneye ikintu bogendera kumure cyonyaruka mugabo ntibari bashoboye kugihingura. Ariko urabona ko abazungu, aho twita abazungu babishoboye. Ubwa mbere turaba mu mafilme menshi baratwereka bagerageza gutwara ibintu byabo bafise, bakagerageza gutwara ku bikoko, inka zingahe, ibitwazi, bakashyira ko bagakora ikintu bashyira ko kimeze nk'inkorofani, bagashyira ibyo bintu bakabohera ko ibitungwa bigakwega. Aho niho bari biyumvira gukora imodokari. Ariko mu nyuma bahavuye biyumvira gukora imodokari, hama nayo ikenera ibintu bigendesha igitoro. Murabona igitoro, amavuta, bariyumvira kuyahingura. Rero uno munsi je nagira turabe gatoya ingene abazungu bwa bwenge navuga nti dushobora kuba twahawe ubwenge bw'umugabo tugakoresha ubutandukanye. Uravye abazungu iyo bakura igitoro iyo bacimba ni kure cyane, batubwira yuko tugize amarecherche batwereka yuko igitoro bashobora kuba gikura ku metero 4,000, no kugira ibirometero 4 uja mu kuzimu ukamanuka ibirometero 4 kugira ngo ushikire igitoro. Bagaheza bagatuma yicuma hano bagakwega cyangwa igitoro cyabona kuronka gaze, bakaronka n'igitoro, bagaheza bagahingura ibintu mbona biva mu gitoro, petrole, amazutu, essence, hanyuma na goudron bakoresha mu gukora amabarabara ya kaburimbo. Bivuga komeye cyane. Rero twebwe hano iwacu ibintu biri ku metero 5, metero 10 uja mu kuzimu ntacyo tuzi, dufise n'ubushobozi bwo kubipima ngo tumenye duti ahantu ku metero 10 dufise iki n'iki. Bari mu yumvira gupima ikintu kiri ku birometero 4 mu kuzimu, hanyuma agaheza akimba agatuma y'icyuma icyo kintu gikwega kiduze. Iyo ni petrole. Nicyo kimwe n'ikindi gikoresho bita charbon nayo ni mu kirundi simwe no kivuga ni ibindi bintu bakoresha mu kugira baronke umuyagankuba, electricité. Nayo nyine batwereka yuko mu kuyimba bayikura ku birometero 4. Yoyo barimanukira yo nyine baramanukayo bakimba bakayiduza hejuru, niyo baheza bagacana bagaturira, bagaheza bakaronka wa muyagankuba bari bakeneye. Umuntu agiye kuraba rero neza, umuntu urabona uti aba bantu barafise umwete udasanzwe wo kugira ngo bahindure ubuzima bwabo. Ubwa mbere uwari wese yaremwe agenda n'amaguru abiri, amaboko abiri, amaguru abiri, nta kindi. Ni ukuvuga ko Imana ntiyigeze dukorera imodokari ngo tuyideplace dushobore kwiyunguruza tunyaruka. Iyo yaduhaye amaguru abiri gusa, iduha amaso abiri, iduha n'ururimi rwo kuvuga n'ubwenge. Turi tubavuga nti n'ubwenge bushobora kuba ari mu mugabo, hatandukanye ingene twabukoresheje, ingufu twakoresheje no mu kwiyumvira kugira ngo duhindure ubuzima bwacu. Rero muri uko kwiyumvira, nk'ubu turabye filime imwe y'ingene bimba petrole cyangwa ingene bimba charbon, urabona cyane yuko bakoresha ubwenge, hama bakoresha umwete kugira ngo bashobore guhindura ubuzima bwabo. Reka turabe gatoya filime zerekana ingene bimba petrole n'ingene bimba charbon, turaheza tubone ko aba bantu bagerageje gukoresha umwete
udasanzwe ari naho dukwiye gufatira kugira ngo natwe twiyumvire nanditse no tutukwiyumvira bishyashya mugabo tugashobora gukora cyane tugashobora kugira nkaho nabo bageze hano tuyiteza imbere tukava muri ubukene ibihugu byacu muri Afurika tumaze ko turavuga turakenye tukaba dukeneye imfashanyo ziva hanze gusa dukeneye imfashanyo kubera abirabure ntitwaronse ingene twiyumvira ngo dukoreshe ubwenge dushire muri mwete hama tumenye ko hariho ibindi dushobora guhindura hama tugaheza tukiteza imbere cyangwa tukabaho ukundi kuntu dushatse so kuvuga ko tuba turiko turahinduza imana mugabo tuba turiko duhindura transformation y'ivyo yaduhaye hama tukabaho mu yindi mode twifuza tumenyene gatoya gatoya zino film kuri YouTube hariho twanditse mu dotise sorcière pétrole bashaka kutwereka film yerekana ingene bimba pétrole ni chaîne YouTube yitwa c'est pas sorcier murabibona hano yitwuguruye cyane tuguruye ngaha cyane hano baratwereka ingene pétrole bayimba murabona ko ari ubwenge bukomeye cyane aha baratwereka mu yuko ubwenge buhambaye cyane aho bimba pétrole ku birometero 4 baja mu kuzimu imetero 4,000 cyane twanditse uti c'est pas sorcier charbon c'est pas sorcier charbon naho nyine bahetse bakatwereka ingene bimba charbon kugira ngo bashobore kuronka electricité umwanya utaburi kurakoresha electricité iva kuri turbine iri mu mazi mu electricité dusanzwe dukoresha iwacu naho ucuza ukabona ubuhinga bakoresha aho binjira mu kuzimu ku metero zishika 4,000 hama bagaheza bagaca bakikama imbavu n'imbavu ibirometero bishika 3 mu kuzimu bakajana nayo matrain magari ya moshi mu kuzimu ariyo basehesha iyo charbon bayiduza hejuru uramutse wuguruye uraheza ukabibona byose ni film zerekana ubuhinga bukomeye cyane bw'abazungu aho bakoresheje ubwenge barakoresha ingufu hamwe n'umwete ukomeye cyane aje bituma nifuza yuko abarundi twaza turaraba video nk'izi hama twavyumvira ko gutyo abantu twese bagira ubwenge muri mécanisme technologie bashoboye kuvyumvira ndetse na leta ishobore kubishyira muri programme hama tumenye buno buhinga natwe tubwinye hama duheze tubukoreshe muri iterambere ry'igihugu reka ndabashiriye ko ama link ya zino video kugira ngo mushobore kuza kuzirabira mu binyene turaje kubona rero ngene petrol canke charbon ngene bayimbura murabona ko ari ibintu bitoroshe ndatoye munagiye kwiyumvira mbega iwacu tuzohava tubishobora sinabizi ariko dukoresha ubwenge twobishobora kuko navuze ko ubwenge Imana yaduhaye ari bumwe bikeneye ubwenge tubukoresha ubu kumubonye abazungu muri Europe mu Faransa bakoresheje ubuhinga bwabo bakimba petrol cyangwa bakimba charbon niko aba asiatique abantu bava hariya muri continent wa Asia niko baje baramukoresha bo hari icyo batiyumvira ubwa mbere mugabo baca barakopia icyo bita copier coller barakopia baravuga ati natwe ibintu reka tubikore hani wacu kandi barabikoze birakunda hariho uwitwa Zénon yatwara ubushinwa yavuze ati ibintu tuzabikora kandi barabikoze turaba hariya za Buyapani ni ibintu bikomeye cyane Uburusiya ibintu baravyikorera
kubera itwe muri Afrika ibintu tushobora kubikora. Turasaba rero amaleta yacu yuko bogira programme zo kwiyumvira ibintu nk'ibi, bakatugirira centre de recherche. Turafise hano abantu benshi bazi guhinyanyura utuntu dusanzwe, abamekanisiye bashobore guhingura bya byuma by'abazungu bakabikora niba bifuye. Tushobora gufatira kuri bajya nyene ari leta yafashe programme igashyira hamwe abantu benshi cyane bashoboka, surtout genda bita abafundi, yavuga ati tugiye tuyihangiro igira hajya nzobahemba nzobagaburira mugabo mpaka muto ingene bakora kino kintu. Gutyo ubutare bwacu bwo twumva ngo burimbwa ukagurishwa bukiri mu ivu, ngo bagiye kuzana amafaranga. Mu bisanzwe kugurisha ikintu kiri mu ivu umeze nk'umugabo watanguye kugurisha urushugu rw'ikawa. Urabona ufise igipimo cy'ikawa ukajugurisha urushugwe ngo mpamahera naye ngo uzokuyamurira hajya. Mu bisanzwe biba byanze, mu rugo biba byanze. Cyangwa umugabo atangura kugurisha igitoki bita umusaranguro kiye kitarera, iki gitoki nawo mangahe naco niyo kigisokorora urugo rwagwaze. Nico kimwe rero ibihugu byacu muri Afrika niko tumeze mu bintu byo kudandaza ubutare bw'ibihugu, ubutaka bw'igihugu, ugasanga turimba gusa twaya tugurisha uko nyene, bakazogenda bagahingura bo nyene bo bavyumvira hakiri kare, hanyuma bakaza batuzanira tugasubira kuzimbwa irigira kabiri bo baduhaye ubusa. Mugabo tuja kugura ya maoro twambare, ya mashenete, ya mahereni, ibintu ngo twambare inzahabu, tubura kuzihingura tukaza kuzigura ibitagenda kandi twazavuye hano iwacu nka muri Kongo. Muri Kongo nta mavu yacu, baratubwira ko hariyo ubutare bwinshi cyane. Kongo n'igihugu cyoshoboye gutunga Afrika, mugabo ukadusanga turacyakoresha bwa buryo nyene bwakira kwinjira mu hariya mu gifuku mu kimba akamba wimvye uko nyene ukimeze nk'ivu, twadushira abazungu ngo tugurire bazavuga tudolari buke bacayoza muri n'ibindi rose. Amadolari aya mafaranga ni impapuro bo nyene biyumviriye barandika ku bintu ngo ni faranga, ngo rero ngo rifise agaciro n'iki umpereza iyo nka yawe. Umuntu barahuguriye hagwere umpereza iyo nka yawe naguhereza ibihumbi amajana 5 miliyoni nkaburi impapuro akibona ngo ndabaye ubutunzi. Impapuro tugiye kureba neza reka tuzobibweza tuzokora ibiganiro twerekana ingene impapuro bazikora zikorwa mu biti. Ibiti natwe niyo tubifise hamwe aca wandika ko amajambo ushaka ati kino kintu niki mutumvikana ko mutumva wahino impapuro uramenya ko haye valeur y'ibinini. Rero tuguma twiruka turondera kuronka izo mpapuro zabo amadolari, amayero cyangwa ayo mahera y'iwacu nyene mu mafaranga. Ahandi aho muri Tanzania bayita amashiringi, ni impapuro zihuba mu giti. Jewe rero ndavuga ubutunzi sizi impapuro tugendana duhanahana ngo n'amafaranga. Ubutunzi n'ikintu palpable, uvuga uti ndafise inka ngiyi irashobora kubyara izindi, ndafise umurima w'ibiraya w'ibiharage w'ibitoki ngivyo ugasoro mugafungura. Ubwo rero ubutunzi canke ndafise gishobora guhinguramo iki na kiriya igikoresho kinini nka kironka z'amafaranga. Rero kugira turonke ubutunzi dukwiye kwingera tubwihingurira mu kwihingurira no gukoresha ubwenge Imana yaduhaye tumushyira mu miti. Nta kindi turakeneye rero yuko amaleta yacu ibintu avyumvira. Muri description y'iyi video ndaza kubashyiriramo link zerekana ingene bimba petrole n'ingene bimba charbon, kugira ndakeneye ko abantu benshi boraba zino video hama bagira ico babwiye abategetsi bacu muri guverinoma kugira ngo bagifatire ko hama tugire programme y'ingene dushobora kuzokwikorera kwishingurira ubutare bwacu. Nyine cyo bari mukuru n'igihugu barakunze kuvuga ryari twari mu rubanza rwo kwinjira ingoro nshasha y'intara ya Kayanza, niho yavuga ati ibinogo biri ikabarore biri aha muri Kayanza amahera yavuyeyo kunayabona bimeze gute. Ni kuvuga ayo mahera ntaboneka kubera barimvye hama barashora hanze bahiriza abazungu barahingura, hanyuma
ya mahera kwiye twari kuronka nituyaronka ababushoboye bahawe ntica ntikize. Hama mu nyuma n'ibijya ibi bikoresho tubona by'agaciro inzahabu bica bigaruka mu bintu bikaza kutuzimba, ariko iyo twabyihingurira twari kubironka bihagije bidufashije tukabironka no ku giciro gisanzwe cyangwa tubwine tukagurisha kuri ya mahera menshi tugurisha ahandi hanze. Naha rero reka ndaza gushiramo izo ntuzezo link kugira ngo abatari bake murabize uru video mufate umwanya muzihweze namwe murabe ingene abandi bagerageje gukoresha umwete hamwe n'ubwenge, umwete ingufu n'ubwenge Imana yabahaye hama baraheza barashika ku bintu nk'ibi. Nanje hano ndashaka yuko tufatira umwete nk'uwo umwete nk'uwo abazungu bagize hama tubashobora kugira icyo twihinguriye natwe muri Afrika, aho tugira duti turabanyafrika turiko turamura ivyamwa twahawe n'Imana muri Afrika. Reka rero tubashimire kuba mwakira ikiganiro cyacu. Kaburi mushasha tugusabe ushonde subscribe hano hasi, hanyuma kino kiganiro tugusabe ukisangize abagenzi bawe benshi bacumvirize bongere bakurikirane zino video zerekana buno buhinga kugira ngo umwe wese agire ico avuze ico aterereye muri guverinoma zacu, hanyuma batugirire programme zingene tuzohora ingene dushobora kwikorera kwihingurira ubutare bwacu atari ko amaze ko tugurisha ibintu bikiri mu butaka, tugurisha ibintu twahinguriye natwe nkuko nabo nyene babigira. Murakoze rero muhezagirwe aho mutumbereye hose.